Kaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV mu kindi kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Yamara umunezero ntangere guhura hano chaque semaine kugira tuyage ku bw'iterambere ryacu twese jewe nawe umukunzi wa Pam Channel TV. Uno munsi nundi munsi aho twakira uwundi munyakubahwa nkuko no bivuga no mukenyezi afise icyo ariko aramarira igihugu yimarira nawe nyene nk'umuntu eka n'umuryango wiwe haturuka muri rusange. No mukenyezi Elsie Clara Habyarimana asanzwe ari mu barongoye ishira hamwe ridandaza amazi mbe niyihe nkuru canke niyahe mateka ari nyuma y'icyo kintu canke y'ugo rudandazwa twese tubona muri kino gisagara ca Bujumbura. Muri kino kiganiro uno munsi aho twakira umwe mu basanzwe barongoye hamwe tuvuga umuko directrice wishira hamwe Jibu. Reka tumwakire umukenyezi Elsie Clara Habyarimana. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Murakoze. Murakoze namwe kuba mwemeye kuduha kano kanya. Turazi ko muba mufise ibintu byinshi byo gukora, muba mwiruka mu bintu byinshi ariko mukemera mukaduha no mwanya kugira mutuyagire mufashe n'urundi gwaruka n'abandi barundi bafise indoto petete nk'ivyo wanyu. Ni mukunze kuboneka henshi. Ikibazo ca mbere numva nshaka kubabaza kubatakuzi. Wo bibwira gute? Je novuga ndumurundi kazi directrice wa Jibu nkuko yabivuze. Je suis maman d'un enfant hama ego. Voilà, uri umukenyezi uri umuvyeyi benshi barakunda kuvuga ati gufatanya ivyo bintu n'urudandaza na business ngo ni ibintu bigoye, mwe mu bifatanya gute? Nibaza ko iyo umuntu atanguye n'ivyo urudandazwa ukabifatanya n'ibindi bintu mu buzima busanzwe no gutobura uri umukenyezi canke usanzwe ufise ayandi ma obligation ego ntivyorosha ugitangura gusa uko novuga nti uko ugenda uraca muri ivyo bintu ugenda uriga. Donc nibaza ko ata umuntu yihaye inshingano ryo kubishika karabishikako hama umuntu akamenya kwipanga ukamenya kuko hari igihe udashobora kuba hose carimwe ariko nta kibazo ukwiha umwanya hamukiga aho wananiwe ukikosora hamugatera imbere. Urakoze. Hama hari ikibazo numva nshaka kubabaza kijanye nuko gushaka kwitunganiza umugambi kuba kuzana ishira hamwe rigakomera nk'uko rikomere, mwibaza ko vyavuye he? Iryo mbe uko gushaka kwitunganiriza ibikorwa vyabajemo gute? Ivyo mwakuranye canke harabaye ikintu kijanye nuko mwarezwe muhira? Nobambeshe mvuze ko ataruhara ruri twese urabona bivanye naho wakuriye abantu mwagiye murahura mu buzima abavyeyi bakureze umuntu wese arafise ica kuzanira mu buzima arafise yaba ikibi canke iciza. Je iciza novuga abavyeyi baba baramfashije ni noshira imbere kubona barampaye novuga ukugerageza kwimenya gukanura kuba curieux ukugerageza uhuye n'ingorane wiyumvira uti mbega no bivamwo gute. Donc ivyo bintu nibaza ko ari ikintu camfashije kuko nakuze. Hama bien sûr hariho ukuntu umuntu aba meze muri kamere mugabo novuga nti icambere nuko namye mfise curiosité donc kugerageza ikintu ego. Ico niryo banga abantu benshi peut-être uno munsi uko abavyeyi baturera rimwe na rimwe usanga batambana tubuza ugasanga umwana agize ikintu iyo curiosité bayimubonye ko mbwati wereka gushira isoni reka mbiri mbe iyo danger canke iyo challenge we niyo bayaragushikiye igutuma rimwe na rimwe uzinya uyo muriro wari muri wewe kugira ugere aho mugeze nose. Ego no bivuga ahanini mwishuri nibaza ko twese wize mu Burundi urabizi neza ko hari igihe bakubwira ati umwigisha ntumugore, hari ibibazo atari byo kubaza kugira ntumuvexe canke ngo yibaze ikintu. Donc nibaza ko nubwo noba nari nsanzwe ndi umuntu akunda kubazagiza ushaka kumenya ibintu hariho ya contexte novuga ya numenye ingene ubaza atakuvexa umuntu atagushira isoni
canke kwerekana nk'uko umengo wasuzuguye umuntu nibaza ko ahanini nico gitandukanya curiosité nziza nambi. Hama umaze kumenya iyo curiosité ukamenya uko kumenya neza ikintu ukeneye ukakibaza atagushira isoni, wabifatanije gute no gushika ku ndoto zawe? Icambere co natanguye novuga ibintu byo gukora nkiri plus umwa muto. Nashatse ahambere juste kugira iyo independance, muvuga ati bon ndakeneye uduhera dukenya twiwanje nirondereye gusangira n'abagenzi ibintu nk'ivyo, hama ukaca usanga ndagiye nko gukora ikiraka ibintu nk'ivyo, ukazurakora ibiraka, hama ndagira amahirwe ndaronka akazi kaje kambere. Akazi kanje kambere ndagakora imyaka 4 nakora muri domaine ya logistique. Donc naho nyene yari ikintu uguma wiga no kuvuga nubwo watanguye udafise novuga profil y'umu logisticien mugabo nakazi nakunze cyane kuko narahakuye ivyigwa vyinshi. Ego hama uno munsi rero murafise muri bamwe barongoye ishyirahamwe Jibu n'umukenyezi, n'izihe ntambamyi nyamukuru wahuye nazo canke gushika ino saha wowe ugihura nazo kandi ushaka gukemura? Icambere novuga ngitangura yari ukutumva yuko nshoboye nkuko noba nshoboye, ahanini kubera ukuntu umuntu aba atanguye ikintu gishasha. Buryo utanguye ikintu gishasha urumva ko udashoboye, hama ukaca usanga hari ukuntu wibaza ko abantu woba bibaza ko utegerezwa kumera kubwo wowe uri umukenyezi, hama kubera ukuntu tuba twarakuze ukaca usanga ivyo vyiyumviro biriko novuga ntibiragusubiza inyuma. Je nico cambere novuga. Ica kabiri novuga yuko en tant que umugore mu Burundi hariho ico novuga tudafise abagabo badusumvye ari réseau, no kuvuga abagabo baricarana kenshi bakavugana bakayaga, hama ukaca usanga uri umugore utangura urudandazwa uriko urarondera hirya no hino ugenda hirya, kumbe ca kintu nyene hari umuntu agishoboye kugigufasha canke kukwereka inzira, mugabo kubera utaronsa akaryo ko kumumenya kubera ukuntu tumeze novuga. Donc iyo réseau donc byaramfashije cyane kumenyana n'abantu. Burya umuntu afashwa n'abantu, nta muntu yigira ari umwe. Ego donc ukamenyana n'abantu, umuntu wa mbere akaguha marché ya mbere akakwizera gutyo ukamwereka ko ushoboye, donc réseau ukayiyubakira. Ikindi novuga harimo na financement, ico ni kibazo gikomeye mu Burundi muri business muri rusange. Ico naco nibaza ko gikora ko ku bagabo canke ku bagore gusa kubera ya réseau nyene uca usanga naba abantu bajejwe ivyo bintu peut-être ntiwabamenye kubera voilà kubera utaraja mu gihugu ukabona ibintu nyene. Mais sinon novuga ahanini nivyo hari intambamye dusangiyeko n'abagabo n'abagore. Hari akantu uvuze kajanye na réseau, cye numva no kubaza est-ce que woba warafasha akanya ko kwiyumvira mbe iyo réseau noba ndayibura kubera iki? Hoba hari ikintu, hoba hari impamvu iri specifique ko wabonye ati burya rero twebwe abakenyezi tugira iyo uko kubura réseau aho dukorera iyo réseau taje kubera impamvu izi nizi, woba waragize iyo analyse? Ndacari ko ndayigira. Okay. Sino ndiko ndabesha mvuze ngo naragezaho atakindi ndaciga. Gusa ahanini novuga kwiga kumenya kugurura imiryango n'itari kiruguruka, no kuvuga ico ni kintu nkiciko ndagerageza gushikako. Nico gituma muri analyse yanje nuko tuzovugana ngaruke mu mwaka umwe cyangwa 2 ubwo nti ubu kuri bya bindi nakwishura hariho ikindi kintu namenye. Hama uno munsi rero n'iziyo opportunité wabonye ituma ufata ingingo yo gucuruza amazi? Hariho ingorane dubwirizwa gutorera inyisho. Izo ngorane nizi hariho ukubura amazi meza surtout mu bisagara, amazi meza ku giciro ciza, ukavuga utumwe n'igihugu wese agashobora
kugura amazi bitamugoye bitabaye ibintu byo kuba umuntu w'umutunzi kubera amazi novuga nti ni besoin primaire. Ica kabiri hakaba ukubura ubuzi na cyane cyane mu bajene, ukubura opportunité yo kw'entrepreneur. Mu ishingano ryacu hariho ugutuma umuntu ashaka kuja muri business y'amazi tumwegurira akarere kiwe akazana uwo mutahe wiwe agaproduce amazi akayacuruza yigenga. Akayacuruza yigenga ariko sous la marque ya Jibu, ico twita franchise. Donc igihe rero numvise ko ivyo bintu bihari niko kuca tuja en contact na nuwo dusanzwe turongoranye ishirahamwe turavuga tuti reka kameme tuvyumve twumve ivyari ivyo ico vyerekeye mbega birakunda ko iyo ide ico ciyumviro tukizana mu Burundi. Turavyiga turavuga tuti reka twilance. Turatangura c'était en 2020 abanyagihugu babifashe neza yari mu ntango z'umwaka. Ego babifashe neza, twatanguye bigoye mugabo ndashobora kuvuga ubu ko two turatera imbere kandi turafise abakiriya batwizeye, turafise n'abanyamitahe batwizeye bari muri Jibu. Ubu dufise aba franchise 4 ku gisagara ca Bujumbura kandi turifuza gukokwita n'abandi tugere kuri 16. Ego merci beaucoup. Hari kibazo nkunda kubaza rero ama profil yanyu murakorana n'abantu benshi batandukanye hama n'igiki kintu wowe personnellement wize mu gukorana n'abantu batandukanye? Icambere coco nuko hari potentiel nyinshi gusumbe ico twibaza. Je narakoranye n'abajene benshi nanone surtout muri aba franchise bane ndababwiye babiri bavuye muri team ya Jibu. Cyitwa ko yari abajene basanzwe bakora marketing kuri terrain bakadandaza neza cyane gushika naho tuvuga tuti attends bega kuki atoba mwebwe nyene duha akarere. Donc nshatse kukubwira nti burya muri jeunesse donc muri kino gihugu koko ugwaruka rurafise potentiel yaba mu vyo kudandaza yaba mu vya marketing mu vya créativité kuri social media. Ahanini ni vraiment la créativité y'aba jeunes ndabishigikira juste ku ba jeunes. Bien sûr hariho na babantu badukurira baduha impanuro babandi bagucira inzira novuga nti bakakubera urumuri. Donc icambere nuko umuntu wese wamufata uko akwiyeretse hama nta gusuzugura umuntu nomwe. Hari umuntu ashobora kuba yumva ingene uko uravuga ariko aradukurikirana akavuga ati peut-être mwebwe byoroshe kubera mwari mufise umutahe munini mwa mufise ababashigikiye akavuga ati mwa mufise umunyamerika ariko arabasunika. Est-ce que mwibaza ko kuba ukiri ngaho nyene uwo munyamerika ahubwo yazanye ico ciyumviro sino Jibu ni twebwe vyitwe ko c'est une société yigenga no kuvuga ahubwo twebwe ni nkuko turiko turamuserukira twaraguze iciyumviro ciwe kugira tukizana hano. Ego me kuvyerekeye ngo novuga financement vyose biva aha no kuvuga na mabanki yo ngaha twagiye turadodora turatakamba n'aba partenaire batwizeye baraduha umutahe n'ivyo naho bitandukaniye surtout gituma ncenda bishigikira ko gucyo nanje ndiko ndakoresha marque yazanywe n'uwo muntu mugabo nkoresha iryo zina ryiwe ubumenye nubwo mu Burundi. Ego ko uno munsi nkuko wabivuze muri focalize cyane ku ba jeune ugwaruka gwinshi rurabangamitse no n'ijambo rivuga ati namutahe. Est-ce que mwebwe mwaragize ico kibazo nimba mwarakigize ni gute mwakoze kugira mu gisurpasse? Icambere cyo twakoze twaregereye abo bantu bafise tubona ko bashobora kuba bafise umutahe tubashira hamwe n'abo bantu badafise umutahe ariko bafise iryo shaka basanzwe bakora kuri terre tubagira nk'aba partenaire. Ico ni kintu n'ubu turiko turakora. Cyo twakoze twarabegereye turabwira ati urashaka koko kubandanya tukwegurira akarere. Ego turondera abandi bantu nabo babishoboye babafasha bagakorana bakaba bako investisseur ico no kwita.
donc ico nico turiko turagerageza gushira imbere kubera koko bafita gute uteye imbere uri umwe nta kamaro muga duteye imbere turi twese niho koko n'igihugu uzobona ko hariko haraba akarusho. Voilà. Merci beaucoup. Ndumva ko hari impinduka nini muriko murazana muriko mufise muri societe yanyu. Aha ikibazo kica gikurikira ni kwijanye n'indoto zanyu. Uno munsi mumaze imyaka 2 muriko murakora ariko ndabona ndibaza ko murakeneye indi myaka 2 indi myaka 4 cyangwa indi myaka 6. Fatiye ku myaka 6 mubona gute Jibu? Jewe Jibu ndayibona isigaye ikwiragiye mu gihugu cose kuko nk'ubu ndagwaye akarorero turi Bujumbura gusa two turarondera abantu badufasha gutera imbere tugashika no mu bihugu. Jibu dufise une multitude y'abajene abagore bikorera utwabo badandaza amazi bariko baratera imbere biteza imbere n'amakominote bahurikiye yego. Hama turafise uko twe tubigenza hano muri Pam Channel twarategura ibibazo tukabibabaza ariko tuba twizera ko nawewe nk'umuntu ubufise ikintu kikubakiye ku mutima ubushaka gushikiriza umuntu wese twepete tutashoboye kubaza. Uno munsi wewe nka Madame Elsie Clara Havyarimana niki kintu ku mutima wumva ufise wumva ko ushaka ugwaruka rw'u Burundi abakenyezi bashaka kwikorera utwabo ni ubuhe butumwa wabahereza uno munsi kugira bakomeze kwisononora mu buzima bwabo? Icambere no babwira no kudacika intege umuntu ari atanguye igikorwa ca business ca entrepreneuriat arahura n'intambamyi umva sengera ndakubwire ko atabibazo muzohura navyo bizokwama biriho ahubwo no kumenya kwiga ukagira ico hakuye ico cigwa kikaza gutuma wisununura nimba ari ico utahorugira neza ukiyameliora gutyo ushobora gutangura ibi ukabona sivyi wawe ukaja mu bindi mugabo ukagumana novuga ishaka ryo kumenya aho ushaka kugera hama ukiga hama uronse umuntu akwereka inzira umwumvirize umukurikire. Alors bakunze Pam Channel TV nizera ko hamwe na Madame Elsie tuagiye turaronka ivyumviro vyiza birashe gushobora kudufasha haba uri mukenyezi urugwaruka ushaka gutera imbere mu buzima bwawe urumva we amabazi yashizeho ivyo yagiye aragendera ko kugira ibintu dushobore kuba akomeza gutera intambwe ku munsi mu buzima bwiwe no mu byo akora. Nawe mukunzi wa Pam Channel TV ibintu turabikwifuriza nuko ejo nawe ushobora kuba nka Madame Elsie ukagira icyo aho wishikanye mu buzima bwawe no mu mufuko wawe. Reka tujye muri wa mugabane wundi aho tumubaza ibibazo bibiri bijanye nawe ataho bihuriye n'akazi. Kaze bakunzi ba Pam Channel TV. Kaze kandi hama turakunda kubaza utuntu tubiri cyangwa dutatu tukugenga tukuraba nk'ibintu bitatu wewe nka Elsie bikuranga uno munsi bavuga nk'ama valeur wiyiziko nayaye. Nibaza ko ibibazo byose bambajije ico nico cambere kigoye novuga ukwitaho abantu ukugendera ukuri uko kuba kose novuga kubaha. Yes, merci beaucoup ukuri gukunda abantu no kugira igishika no ma valeur déjà mu rudandazwa muri commerce cyangwa muri business bifasha kugira abakiriya benshi rero iyo uzi kuyagisha abantu witaho abantu donc c'est n'amakarite. Hama hari ikindi kibazo umurundi kazi hari fungurwa z'ikirundi wowe uvuga uti ukunda gufungura udashobora kumara indwi cyangwa ukwezi udafunguye? Isombe. Nibaza ko nari jeje en tout cas isombe ni benshi uvuga ari n'isombe eko biragoye kubihagarika. Yes, merci beaucoup Madame Elsie kuri no mwanya duhaye. Ndagushimiye je personnellement ku mwanya tumaranye ku vyuco we kunyigisha je nka Brandi kuko je abatumiye banje chaque jour baranyigisha kuko ari ikintu gishasha buri munsi yo tuyaze ngenda nahanye. Rero merci beaucoup kuri no mwanya umpaye nahuye ko kugira
urukundo ari ibintu kirumara si kudacika intege iyo utanguye ikintu cyose peu importe ivyo bishobora gucamo nko babivuze. Murakoze cyane mu myaka 6 kandi dusubire tuzohurire hano kugira tubaze ama franchise ari hanze y'igihugu uko azobangana. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuri uno mwanya mwampaye, ndavyishimiye kubona nashitse hano. Murakoze cyane. Ego murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV, nizera ko twagiranye umwanya mwiza mushoboye kugira iyindi ntambwe mwishikanye ko mu vyumviro byanyu no mu buzima bwanyu mugiye kubipratika uno mwaka wa 2023. Ndabibutsa yuko atari kuraba gusa ikiganiro, ariko chaque fois iyo waravye ikiganiro Smart Mind fata umwanya wo kuraba kimwe cyangwa bibiri ushobora gupratika mu buzima bwawe kugira ya transformation tuba twifuza ibe réel mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka ndabifuriza ibihe byiza mu bikorwa murimo mu buzima bwanyu mu miryango yanyu. Dusubire kandi duhure mu ndwiza mu kiganiro nk'iki nyene hano nyene kuri Pam Channel TV. Gushika icyo gihe komeza mumererwa neza.